Hello everyone, nizere ko mumeze neza. Aka ni kakanya ko gukurikirana imboneshakure yanyu ya Look Media. Ni cya kiganiro canyu musanzwe mukurikirana ku munsi wa mbere kana ku munsi wa gatanu kiba yagira ku vyerekeye sport arico Look Sport. Mu Burundi ku munsi wa gatandatu itariki 31 Rusama hagiye haba amatora kugira hashobore kuboneka indongozi zishasha za FEBAPO. Ni Aloys Ntakiritimana yatowe nka president mushasha wa FEBAPO ku majwi 27 yarakenewe yarashoboye kuronka amajwi 19 uwo bahiganwa nawe Sebarinda Chris Bosco ashobora kuronka amajwi 8 gusa. Ni Ntakiritimana Aloys aje avuga ko afise imigambi myinshi cyane akenigiye gukorera FEBAPO na cyane guteza imbere inkino za basketball hani wacu mu Burundi. Yavuze ko agiye gushiramwo 50 million avuye mu maboko yiwe kugira ashobore guteza imbere FEBAPO. Eka agiye no gukurikiranira hafi ikibazo bafise nkama ikibazo c'ikibuga. Eka n'ikindi kintu yavuze ko agiye gukorerako ni ikintu kijanye no kuduza impano mu Burundi. Yaravuze yuko agiye gukurikirana hafi cyane amashampiyona interscolaire na interuniversitaire ziwa hani wacu akaba arizo kenshi badetectamwo amatara agiye akomakomeye hani wacu. Yaremeye kandi yuko agiye gushiramwo imiliyoni 200 kuri buri shampiyona yose zo mu ntara kugira arabe ko nazo nyene zo kwiteza imbere eka zikaramura n'abakinyi bagiye bakomakomeye. Eka turarabira hamwe n'abandi bantu bagiye bagira ico babivuzeko na cyane abantu basanzwe bakurikiranira hagufi cyane gose umukino wa basketball. Nitwa Ivan Akimana nkaba sa n'umumenyesha makuru kuri Buja FM, nkaba kandi nkurikirana cyane bijanye n'umupira w'amaboko uretse ko nawo kinye narabaye umukinyi hama n'ubu ndacabikurikirana nka rumwe mu rukino sanzwe shiramwo umwanya munini ndetse n'inguvu. Ego murakoze cyane. Mwishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi FEBAPO haheruka gutorwa umuyobozi arongora iyo shirahamwe mushasha. Abatari bake bakavuga yuko yoba ari mushasha muri basket kuko bavuga bati ntawe tuzi muri basket, ntawe tubona ku bibuga vya basket. Wewe ku bwawe hamwe iyo myidogo y'abantu yoba ariyo hari intambamyi byozana muri basket Burundi? Ivyo ntambamyi haracari kare byo dushoboye kubivuga kurona yuko atowe hirya ejo aciye amasaha na 48 ntarahera. Mugabo n'umuntu twibaza yuko bivanye no mugwi wariho kugira ushobore gutunganya ry'amatora nimba baramwemereye yuko ashobora gutanga candidature yiwe nuko baravye CV yiwe. Hama nivyo kubona tutamumenyereye cyane burya biravana abantu misoso baza ku kibuga usanga ari abana bajya bagenda bamenyekana cyane kurusha nkuko byagiye biravugwa yuko batamumenyereye cyane. Nibaza yuko byo bivana kumbure na bamwe uza gusanga bariko barakurikirana mu bijanye n'imigwi ko biravugwa yuko yajava mu mugwi kurumva yuko kugira shike kwanza kuri kiya kibanza nuko avuye mu mugwi wa Mutanzi. Rero nibaza yuko ivyo ntambamye byo ntibibura ariko hacari kare kugira tubivuge, ariko tushaka kwibaza kandi ko birimo n'amahigwe kurumva yuko biravugwa yuko ari mugwiza tunga. Ariko guteza imbere umupira w'amaboko ntibikenewe umuntu afise amafaranga, bikenewe umuntu afise uwo mutima wo gushobora kumva yuko afise uwo mutwaro wo guteza imbere. Kuko uri kuraraba imipira yo habaye urukino rw'Urunani na Dinamo barinjiza amamiliyoni arenga hafi 50 mu rukino rumwe. Ubu naho duhiriwe duhishije bamutoye tugiye muri playoff aho tuzi yuko n'inkino zine bakuramo zibiri hazo kwinjira amahera menshi. Rero bisigura yuko nimba nihazo umuntu afise umutima wo gushobora guteza imbere umupira w'amaboko basketball azobishika kuko nivyumvikana ukuntu abantu bashaka guparkinga kwa Ndadaye sinzi ko mubona ibirometero bihari bakaza kuraba urukino tere ikuzura kurya abafatanya bikorwa bakazana amafaranga menshi. Biboneka yuko twe dukeneye umuntu no munsi afise umutima nivyo mu byo ashoboye kuvuga azoshobora gushira imbere kubivuga ni kimwe kubishira mu ngiro n'ikindi kuvuga yuko agiye gukora ibishoboka byose kugira ashoboye kutwubakira ikibuga nivyo si wabikora wenyene ni kibazo cy'igihugu. Niba bikorana na leta uno munsi hari bizoba vyiza cyane kurusha niyo avuga yuko agiye gushigikira ama association ya ruguru. Ivyo byose niyo bikora bizoba vyiza cyane kuko turarushe kumva abantu bagenda batwemera ibi n'ibi. Twagiye twumva abaperezida batandukanye abaje bamukorera mu ngata abari imbere yabo, ariko uno munsi turiko turaraba aho Uburundi bugeze mu bijanye n'umupira w'amaboko. Twarasohotse kuva kera, Urunani rwarasohotse rwaratwaye zone 5 bari turamaze kujayo, ariko ivyo vyose ni bimwe akwiye kwicarira kwanza by'ubwa mbere. Uno munsi
hariho bimwe bimwe vyibanze ategerezwa kwanza kwicarira dejoras ko nk'ubu turiko turavugana twarafatwa ibihano hamwe no munsi ndushobora kuja muri bare naho twojayo turacafise ibirarane vy'amafaranga tutaraheza kuriha mbega ivyo byose umva ko n'ibintu biko biraza gufata igihugu cacu ugaruka rwacu no munsi turacafise ibibazo vyinshi raba mu mabe no munsi nta match ari karaba mu bakobwa mbega ingufu ziko zirashigwayo nizo zikenewe cyane kurusha ibibazo ni vyinshi cyane sivyo gusa mugabo nibaza yuko niyaza afise umutima uno munsi turizera yuko ave komite yashizeho nivyo barabimenyereye icegira ciwe ni Jodase Rukundo atwara Dinamo umunyamabanga mukuru ni Claver nawe narabimenyereye ni nawe kandi yahora atwara ntuzenya rero twibaza yuko niyaza gukorana n'abandi benshi bazoshobora kumufasha kandi bafashanye hamashe gushika imbere kumbure muri ivyo vyose bashaka gushikako natwe turi ngaho kugira dushobore kugira kandi mbone nakanya ko kumukeza baramutoye amajwi 19 kuri 27 simake ariko turashaka yuko haba impinduka abantu batama bariko baridoga kurya nyene ibibazo bihari nivyo kandi vyameho mugabo mu arabe ivyibanze ari vyo ashobora gufashanya n'abandi abamutoye n'abatamutoye kugira bashobore kubishitsa. Ego kuri mwebwe ico kwihutirwa gukorwa mu bunyene kuri president cyo bari cyane ivyo kwihutira uno munsi biravana uno munsi inkino zirasiba zikunguruzwa kwera imvura yaguye iyo imvura yaguye turabona abantu bakoropa bagakoresha je nibaza ko icambere yobanza kwaza gakorana n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino baratwemereye nivyo ibibuga hama akaraba ukuntu bashobora kubikora nivyo ni projet ndende ni projet dasanzwe ariko je nibaza ko ico bagitanguye cyo bazira cyane cya kabiri bagakorana kwa n'ama equipe B uno munsi abakinyi two turagura abakinyi bariko bava hanze tukabagura amahera menshi ariko bindo wacu biko bigenda gute mbege jo muri equipe nationale bizogenda gute equipe nationale ejo nta barundi dufite two dukoresha abanyamahanga ariko abo bose barategurwa nibaza ko ivyo kwihutirwa kuri jewe ndabibona kumbure nibaza yuko niyakorana n'abatwara ama equipe ejo bizogenda neza kugira dushobore twese kubona urukino rwa basketball ruriko rurabandanya rusamirana ruriko rurabandanya ibendera ry'igihugu riko rirabandanya rihungabana mu gihugu cacu nk'uko muri kahise twagiye tubibona. Mwishiramwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi heruka gutorwa umuyobozi w'iryo shirahamwe mushasha abatari bake bakavuga ati n'umuntu batari bazi mu vya basket ntibaramubona ku kibuga n'umunsi n'umwe mbe kubona hato umuntu kumbure nk'uko bivugwa yoba atamenyereye vya basket umuntu yo kwitega iki kubwanya ko bwanje uwatowe ubwa mbere bwobwo twanze tumuketse hanyuma ubwa kabiri kuba atazwe ku bibuga bishobora kuba intambamyi nkuko kandi bidashobora kuba intambamyi kuba atazwe ku kibuga bishobora kuba ari abantu batamuzi kubera batamumenyereye atavuganzwe cyane mu bijanye na basketball ariko ugasanga mu bijanye n'ubwo rukino rw'amaboko wewe hariho ivyazi haba muri kahise haba muri kubu akaba rero afise kazoza ari karakorera ko kugira ngo kumbure basketball y'u Burundi izotera imbere uti rero uti bishobora kugira intambamyi ku ruhande rumwe ego kubera ko afise ubumenyi bungana gute kuri kahise ka basketball y'u Burundi azi ubwo rukino kugera ku rugero rungana gute ku buryo ashobora kumenya ibibuze n'ukungene yo bitorera umuti no kuvuga rero bivanye n'ivyazi birashobora gutuma urugero rwa basketball y'u Burundi itera imbere bivanye n'ivyazi canke igasubira inyuma kumbure abantu bavuga yuko atazwi nukwera ko batamumenyereye ariko wewe arashobora kuza akagira la difference no kuvuga agatuma urukino rwa basketball rutera imbere kuko abo abegeze gutwara federation ya basket tuzi ko bari babizi suko bashoboye kuyifasha ngo basketball y'u Burundi itera imbere uyu rero tutazi nibaza yuko no muri tuvuga tuti kumbure byosubiza inyuma basketball kubera ko nituramenya ivyazi n'ivyo atazi ariko twibaza yuko bivanye nuko bamutoye nibaza yuko kumwizera ari byo byonyine bizotuma ashitsa basketball ku rundi rwego
turebe gukorera kuri ivyo byo kuvuga ngo ntitumumenyereye cyane canke ngo turamumenyereye cyane kuko n'abari basanzwe bamenyerewe batowe muri kahise suko bayiteje imbere gusumba. Yaraye amakuru twari tubafitiye uno munsi ku munsi wa mbere. Turabashimiye mwebwe mwariko muradukurikirana, dushimira n'abandi hirya no hino bagiye badufasha gutegura. Naho ubutaha.